kirakombombotse kirasenyaguritse Babuloni ca gisagara gihambaye. bantu banje nimuviwe, mwoye kwifatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Inkomoko y'ubupapa, igice ca kane. Mu cigwa cacu giherutse twashize tubonye impamvu Petero yitwa i Roma ko ari i Babuloni, kandi twarabonye ko na Katolika ivyo yuko hitwa Babuloni baravyemera, kandi ivyo biraza kudufasha gutahura icigwa cacu cuno musi. Mwibuke neza yuko runo rukurikirane rw'ivyigwa turiko rufise intumbero yo kuvumbura, yo gusesangura, kugira ngo tumenye bagenzi, mbega ubupapa bwavuye he, ubuza kuyahe ntumbero, bufise iyahe ntumbero, mbega hoho iherezo y'ubupapa zobiyahe? Abantu birundanije inyuma y'ubupapa, mbega bobo bariko baravahe, bariko barajahe? Ino niyo ntumbero y'icigwa. Ndaguhamagara kuzokurikirana bino vyigwa vyose uhereye mu ntango, ukaba uri mushasha banza ukurikirane ibice bitatu vya mbere, kandi uzoca ubandanya ukurikirana n'ibindi bice bizokurikira. Tumaze kubona uhereye kuri Petero ukabandanyiriza n'abandi babaye abavugiramana bagakorera Imana bari mu ruzabibu rwa Kristo igihe kirekire, ko atanumwe yigeze yitwa umupapa. Ariko kandi ntimwirengagize yuko naho atabihamya bihari vyemeza yuko bano bantu batiswe ubupapa, gushikana n'ubu ibiri mu mitima ya bamwe n'ivyiyumviro vya bamwe n'ibivugwa n'abantu bobo barabibitirira gusa. Iyo bafatiye ku gikorwa kimwe canke bibiri, bagafatira ku mwifato runaka ariko bidafise ishingiro, ivyo vyonyene birashobora gutuma bavuga ati ibikorwa vya naka bimeze nk'ivya papa, maze bagaca bavuga ngo rero uwo muntu nawe yari umupapa, canke ati uwo muntu bakurikije urutonde rw'abo bantu bagaca bavuga ngo Petero niwe ya papa wa mbere, uyu nawe ni papa wa kabiri. Ariko muvyumve neza yuko ari bivugwa n'abantu atabihamya bihari, haba muri kahise canke muri Bibiliya. Bagenzi, ndashaka ngo mukurikirane kino cigwa kugira ngo mutahure ivyo umwami wacu Yesu Kristo yavuze igihe yandikira ishengero rya Perugamo, canke se igihe c'ishengero ryiwe abizera bari bagiye kubaho mu gihe c'ishengero ryiwe cagereranijwe na Perugamo. Perugamo bisobanura iki? Perugamo bisobanura ahirengeye. Ivyahishuwe igice ca kabiri ni guhera ku murongo wa 12 gushikana ku murongo wa 17. Ku murongo wa 12 tuhabona ino mvugo ivuga ngo, kandi wandikire umarayika w'ishengero ry'Iperugamo. Iki ni icemezo kitwemeza yuko buno butumwa bwiza bwari bwandikiwe ishengero ry'Iperugamo. Mu nkundire kwebwe dusome ku murongo wa 13. Ndazi ahoba kwariho umugwa wa Satani uri. Harangiza uno murongo uvuga ngo aho Satani aba. Mbega aho Satani aba ni hehe? Aho umugwa wa Satani uri ni hehe? Nk'uko twabibonye mu cigwa giheruka, intumwa Petero
hariya mu cete ca mbere ca Petero igice ca 5 ni ku murongo waho wa 13 muhibuke. Ekleziya Gatolika yarabitumenyesheje yuko Petero yariko aravuga yuko i Babuloni ari i Roma. Mu yandi majambo, mwa kino gihe kubera yuko Babuloni ya kera yarasambuwe, i Babuloni hariko haravugwa hari Roma, kandi Babuloni nk'uko tubibona hariya mu Byahishuwe igice caho ca 17 hamwe n'igice ca 18 tubona ko Babuloni ari umugwa wa Satani. Kuba Petero yavuze yuko i Roma ari umugwa wa Satani hariya i Vatikano i Roma, birasobanutse neza yuko aho umugwa wa Satani uri, aho Satani yaba hari i Roma i Vatikano, ahari hari intwaro canke intebe y'abakayisari, abami b'abapagani b'i Roma. Muri uno murongo wo mu Vyahishuwe 13 umuhanuzi yabwiwe ko ishengero ry'Imana naryo nyene ryabonetse riri Vatikano i Roma, aho Petero yisi Babuloni, aho umugwa wa Satani uri. Ibi biratangaje cyane kubona ishengero ry'Imana ubuhanuzi buribona hariya i Babuloni i Roma i Vatikano, ariko birakwiye yuko twiga kugira ngo bino bintu tubitahure, kubera aho nyene ku murongo wa 14 umuhanuzi yaciye abona abakomeza, ni kuvuga ngo kuri iyo ntebe ya Satani i Roma i Vatikano. Mu gihe umuhanuzi yabonye ishengero muri rusangi ryari riri i Vatikano, yamara ku murongo wa 14 birasobanutse neza, kubera yuko umuhanuzi yabonye i Vatikano hari hariyo abakomeza inyigisho ya Baramu, inyigisho za Baramu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli ngo bajye ibyaterekeshejwe bigirwamana bashakane. Ubuhanuzi bwabonye Baramu i Vatikani, none Baramu yabonywe n'ubuhanuzi n'umuntu ki? Ninde? Ni bande? Inkuru ya Baramu hamwe na Baraki iboneka mu gitabo cyo guharura mu bice bya 22 ukabandanya mu bice bya 24 25 mbere na 30. Uzosome ino nkuru neza, ariko njewe ngiye kubwira mu ncamake gusa. Baramu yari umuhanuzi mu Bisirayeli, yari yemewe n'Imana kandi yarakoze ibitunganye n'ibikwiye igihe kirekire. Niwe yari yarahanuye inyenyeri abanyabwenge b'ibyanditswe babonye igihe Yesu yavuka, hariya mu guharura igice ca 24 ku murongo wa 17. Koko igihe cyose Baramu yarakibota Imana, yari umurongozi adasanzwe ku Bisirayeli, ariko hateye ingorane kubera yuko Baramu ahenzwe n'ubutunzi n'icicaro n'ibindi byirato by'inosi. Umwami w'Abamowabu Baraki amuhaye aja kuvuma ubwoko bw'Abisirayeli. Mpora nitegereza Baramu ariko aravuba Abisirayeli, yamara yarabavumye ntibyabafata, yisanga ariko arabahezagira. Amaze kubona vyanse, yaciye agenda kwigisha imitwe Baraki, aramubwira ati Abisirayeli Imana kugira ngo ibahebe, kugira ngo Imana ibavume, ngiye kukubwira ikintu cyo gukora. Kandi ico kintu yamubwiye ni iki? Baramu arabwira Baraki ati Abisirayeli Imana yarababujije gusambana,
niwagenda ukabigisha gusambana. Reba Baraki, genda urondera abakobwa beza beza, urondere imisore myiza myiza, yinjire mu bakobwa b'Abisirayeli. Rondera abakobwa beza, abasore hamwe n'abagabo b'Abisirayeli. Nibababona baraza gusambana nabo, kandi nibamara gusambana nabo maze baca babahenda banwe inzoga, kandi nibamara kunywa inzoga, kubera yuko wanyoye inzoga atagira ubwenge, baza gusanga bariye no ku byo kurya byaterekeshejwe ibigirwamana. Gutyo nibabandanya kurenga amategeko y'Imana, gutyo Imana iri bushavure, kandi niyashavura imihezagiro yose ku Bisirayeli cihagarara. Uyu niwe Baramu, igihe cyose yarakiyoboka amategeko y'Imana, icyo gihe Imana yarakorana nawe. Ariko igihe yari yamaze guta umurongo, Imana ntabwo yari igikorana nawe. Bagenzi, igihe ibyahishuwe byandikwa, ibi bya Baramu na Baraki byari byararenganye, byari byarabaye, ariko ubuhanuzi bwerekana ko bizokongera kuba no muri kazoza. Ubuhanuzi bwarabonye Baramu na Baraki mw'iki gihe cyo guhera mu mwaka w'313, ni kuvuga mu kinjana ca 4, kandi igihe c'umwami w'abami Konstantino. Bamwe bavuga ngo Konstantino mukuru. Tutiriwe duca kure, kubera yuko mwa kino gihe Baraki ariwe yari umwami, kandi mwa kino gihe c'ikinjana ca 4 Konstantino akaba ariwe yari umwami w'abami. Ni kuvuga ko Baraki agereranya Konstantino, hama Baramu nawe nta wundi yogereranya iki? Mwibuke yuko Baramu yari umuhanuzi, umuvugabutumwa uw'Imana ikoresha, kubera ko Bibiliya yavuze ngo abakomeza inyigisho za Baramu, ni kuvuga ngo ntabwo ari umuntu umwe ariko n'abantu benshi. Aha duca twumva ko Baramu ari ba Baramu abari bahagarariye ishengero icyo gihe mu turere dutandukanye, nk'uko twabibonye mu byigwa birenganye. Ikira gihe aho bagenda bashinga ishengero, mbere ni Roma bagenda bashiraho abahagarariye ishengero. None rero bano bahagarariye ishengero nibo ngaha tubona neza na neza tuza kuronderamwo ba Baramu, kubera yuko nta kundi kuntu nyene byovugwa atari uko. None bagenzi, kahise kerekana iki? Nimureke tubandanye turabe ico kahise katwereka. Konstantino, umwami w'abami w'i Roma, uyu niwe yabaye uwa mbere mu bami batwaye i Roma batagwanije abakristo, ariko bashigikiye abakristo. Amaze kuza no kuronka ijambo, amaze gutsinda Maxentius mu mwaka w'312, kandi mu mwaka w'313 Konstantino yasohoye itegeko ryiswe Edite ya Milano. Iryo tegeko ryari iryo guhagarika guhamwa kw'abakristo. Igihe yari amaze kuja ku ngoma, Konstantino yaciye arondera abari barahagarariye ishengero mu turere dutandukanye, abazana i Roma. Kahise kavuga ko yabeguriye ibintu bitandukanye, yabahaye ibyo batari no kubahuka kumusaba.
yabahaye ibintu byinshi cyane nk'uko Baraki yabihaye Baramu, maze aca afata uwari ahagarariye ishengero ry'i Roma amugira mukuru kugira ngo abe ari we ategeka abandi. Yamuhaye ubudahangarwa kandi ubwo bushobozi yari abufise kubera yuko yari afise inkomezi za gisirikare. Konstantino yabahaye ubutunzi n'icubahiro nguko uko babaye nka Baramu bakoze. Yuda yavuze ngo bakoze nk'uko Baramu yakoze. Yuda igice ca mbere ku murongo wa 11. Kandi n'intumwa Petero nayo nyene yarabivuze ngo babaye abakozi b'inyungu zo kugarariza, zo kugabitanya. Icete ca kabiri intumwa Petero yanditse igice ca kabiri ni ku murongo waho wa 14. Uwo murongozi w'ishengero w'i Roma yashizwe hejuru na Konstantino, niwe yahavuye ahabwa izina ryo kwitwa Papa. Kandi ibyo byose ntiyabihawe n'uwundi atari umwami w'umupagani yitwa Konstantino. Nguko uko abari bahagarariye ishengero biteruye bakijana mu minwe y'umwami w'umupagani. Nguko uko bateruye abizera bakabashikana kwa Konstantino. Maze uno murongozi w'i Roma arahemuka, ajana abizera abegurira Konstantino. Nguko ubuhanuzi bwabonye ishengero ryicaye i Babuloni i Vatikano, kubera yuko abari barongoye ishengero barahemukiye Imana bagenda kwicara ku ntebe y'abakayisari, maze baterura ishengero ryose muri rusangi. Abizera barabizera, maze bose babaterurira i Vatikano kuyoboka ubutware bwa Konstantino. Ubuhanuzi bumaze kubibona buravuga ngo ndazi ko ahuba ariho intebe ya Satani iri, ariho umugwa wa Satani uri, kubera yuko mwa kino gihe gito ubuhanuzi bwabonye abizera bayoboka babandi bari babahagarariye kandi bayoboka amategeko y'i Vatikano. Uwatanguye kumenyekana nk'ubupapa amateka kahise kerekana Damase wa mbere, nk'uko ikinyamakuru Wikipedia kivyerekana. Ikinyamakuru kivuga n'ibya kahise Wikipedia kiravyerekana. Abarongozi b'ishengero rukristo babandi bahamagarirwa gusabana na Kristo ngo bagendere mu byo Kristo ababwiye, igihe bari barongowe na Silvestre wa mbere, kandi nawe nyene yitwa Papa wa Silvestre wa mbere, baragiye kwifatanya na Konstantino umupagani bamushikanira abakristo intama Yesu yari yarabahaye kugira ngo bayobore. Maze baca bashinga idini ryahavuye ryitwa Eklezia Gatolika, bisobanura ngo ishengero ryagenewe bose, kandi iciyumviro catumye baryitwa ngo ishengero ryagenewe bose nuko ryari ryemerewe kujamwo abapagani hamwe n'abakristo. Ikibabaje nuko abapagani batinjiye mw'iryo shengero, ngo nuko bakunze abakristo, yamara kwari kugira ngo bareke kujyana n'umwumvikano. Yamara Satani yari afise umugambi ukomeye, ntago wari inyungu ya Konstantino, kubera yuko mu mwaka wa 337 ibya Konstantino byari bigiye kurangira. None rero wari umugambi wa Satani wo gushiraho idini ryitwa ngo ni idini rya Gikristo, yamara ibikorwa byaryo n'imyimerere yaryo bitandukanye cyane n'ibya Kristo, ku buryo
hamwe worivuga nabi abantu benshi bokubona nk'aho uri kuragwanya ubukristo. Uko niko byagenze, Bibiliya irabishingira intahe kandi n'akahise karabyerekana. Bagenzi, nguko uko Ekereziya Gatolika yavutse, igirwa n'abapagani batahindutse hamwe n'abakristo bahenzwe, maze ica itwagwa n'abarongozi babandi bavuga yuko bicaye ku ntebe ya Petero, babandi bari abasubirizi ba Petero. Bagenzi, nk'uko Baramu yabigenjeje kuri Baraki, niko na bano bari bigira ngo n'abasubirizi ba Petero, nk'uko bene data bo muri Ekereziya Gatolika babivuga ngo abapapa nibo basubirizi ba Petero. Aha niho bafatira, kubera yuko babandi bigeze kuba n'abahanuzi mu Bisirayeli nka Baramu, babandi Imana yatumye bakabarira ubutumwa bwiza abantu, nibo nk'uko Baramu yagiye kwishikanira Baraki, niko na bano barongozi bagiye kwishikanira Konstantino. Abigira abasubirizi ba Petero bagiye kwishikanira babandi bahora basabana na Kristo, bakagendera ku mategeko ya Yesu aboneka muri Bibiliya. Bagiye kwishira munsi y'amategeko ya Konstantino, umwami w'umupagani, kandi bahabwa uburenganzira bwo gutegeka bafadikanije n'ingufu za politike. Abo nibo haciye hatogwamwo umupapa. Nguko uko ubupapa bwatanguye. Nk'uko Baraki ahise arondera kujana mu Bisirayeli ibinyuranye n'amategeko y'Imana, niko na Konstantino amaze guhabwa abizera, amaze kubashikira, yaciye atangura kubaha amategeko anyuranye n'amategeko y'Imana. Mu mwaka w'321 umwami w'abami Konstantino niho yaciye asohora itegeko yuko kuva ubwo isabato yimuriwe ku munsi wa mbere w'iminsi indwi. Kahise kavuga ko Konstantino ibyo yabigize kugira ngo ashimishe abapagani banezerwe, kubera yuko kuri uwo munsi wa mbere w'iminsi indwi wari umunsi uhambaye mu bapagani, umunsi w'izuba ku basenga Nimurodi. Izuba cyari ikintu gikomeye cyane, kubera yuko mwibuke yuko Nimurodi yari yitwa Imana Zuba, Dieu du Soleil, Imana y'izuba, Dieu du Soleil. Abantu benshi mw'iki gihe bazi yuko dimanche hitwa umunsi w'Imana, mu gihe icatumye Konstantino yimura isabato akayizana dimanche ari uko uwo munsi mu bapagani b'i Roma babandi twabonye bakomoka kuri Nimurodi bawita umunsi w'izuba. Byakozwe kugira ngo hanezezwe abapagani, maze Papa Silvestre wa mbere kugira ngo anezereze Konstantino uwo yihaye, mu gihe yari karabona abakristo byabateye amakenga, byanse yuko babyemera. Papa Silvestre wa mbere yaciye asaba Konstantino yuko uwo munsi wa mbere bowukura ku izina ryo kwitwa umunsi w'izuba, maze bakawitwa umunsi w'umwami. Uko niko umunsi wa mbere w'iminsi indwi wahinduwe izina, ugahabwa izina ry'umunsi w'umwami ku munsi w'Imana, bitavuye kuri Bibiliya ariko bivuye ku gushigikira itegeko rya Konstantino kugira ngo bikunde ryumvigwe n'abakristo bose. Bagenzi,
nagira ndababwire ngo si ibyo gusa Konstantino yazanye, kubera yuko abapagani bari bafise ibigirwamana byabo, bari basanzwe basenga umwana na nyina bifatiye kuri Semiramisi Nimurodi hamwe na Tamuzi. Mu gihe ca kera batanguye kubatiza bimwe mu vyigwamana. Semiramisi bamwita Mariya yabyaye Yezu, mwana wiwe bamwita Yezu. Maze mu gihe abantu bahora barengana bavuga ngo kijya kigwamana ca Semiramisi bakagisenga, byabigirwamana bihindurirwa amazina, abantu barengana bakavuga ati kijya ni ca Bikira Mariya, abandi nabo bakavuga ati kiriya ni ca Yesu, ibindi bigirwamana navyo babiha amazina ya ba Petero, ibindi babiha amazina y'aberanda. Uko maze ibigirwamana bizanwa mw'ishengero, abakristo bataratahura bisanga batanguye gusenga ibigirwamana gushikana bugingo n'ubu. Uko kuvuka k'ubupapa no kwishira kw'abakristo munsi y'uburongozi bwa Konstantino ntibyagarukiye ngaho. Ukuri kwa Bibiliya kwabandanije guhindurwa, kandi nk'uko tuzobibona mu byigwa bikurikira, uko ubupapa bwagiye bukomera niko bwagiye buzana na ya myizerere yose ya gipagani bukayizana mw'ishengero na bugingo n'ubu. Uko ubupapa bwavutse, isho nzima ya Bibiliya ikirengagizwa, abakristo barohwa mu kugendera mu nyigisho zizimiza za gipagani. Naho biruko, ubutumwa bwo kwihana bwaratanzwe mu Byahishuwe igice ca 2 ku murongo waho wa 16. Nukuri Imana ibyo bintu ntiyari kubirekeramwo abakristo bose, ariko imburi yaratanzwe, naho abantu benshi bari babaye nka Baramu. Mu gihe abakristo bose bari bakurikiye Baramu bakirunda munsi y'ubutware bwa Konstantino agereranya Baraki, imburi y'ijuru iratangwa. Nuko rero niwihane, Mana ishimwe, hariho abakristo bihanye. Mbega imburi ikomeye ngiye kuguha uno munsi. Nk'uko nabikubwiye, gushingwa kwa rino dini ntabwo wari hari ku nyungu za Konstantino, kubera yuko Konstantino ibi byose byabaye ataranabatizwa ngo abe umukristo. Igihe yaragiye gupfa mu mwaka w'337, Konstantino umwami w'abami nawe yifuje gupfa batijwe, atanguza umubatizo wo kubatiza batonyereza utuzi ku gahanga. Igihe Konstantino yaragiye kubatizwa, araravye ati umwami w'abami turamushira mu mazi, ati ibyo ntibikunda kubera icyubahiro ciwe. Konstantino bamutonyereza ku tuzi dukenyi, baravuga ngo amazi n'amazi. Muri ico gihe abandi bategetsi barakurikiye Konstantino baraza kubatizwa, kandi bose babatonyereza ku tuzi. Uno mubatizo wo gutonyereza ku tuzi, nk'uko umukardinale James Jibo abidusigurira neza, avuga ko uwo mubatizo witabirwa cane, maze ahantu hamwe bakabashira mu mazi menshi, ahandi bagakoresha utuzi dukenya. Yamara bamaze kubona bitera amakenga, mwa kino gihe bose babashira ku tuzi. Iyo nayo nyene ni inyigisho y'ikinyoma yazanywe na Konstantino. Yamara ntabwo hari ku nyungu ya Konstantino, yamara yari ku nyungu zindi, kubera yuko muri uwo mwaka nyene w'337 Konstantino yaciye asezera isi y'abazima, ahavya basekuruza,
asubira mu ivu ryiwe arindiye kuzozuka kugira ngo acirirwe urubanza hamwe n'abandi, maze ubupapa buca burakuzwa buhinduka ubutegetsi bwa politike bugendanirwa n'abasirikare kandi bukaba kandi n'uburongozi bw'idini. Uno musi leta ya Vatikano n'ubwami n'ubutware bwigenga, ni leta yigenga. Papa n'umurongozi w'idini ku isi yose kandi ni n'umwami ategeka mu gishingo mu buryo bwa politike i Vatikano. None Imana yarabandanije gukorana n'ubupapa n'ubu? Oya, kubera yuko ku murongo wa 16 Imana yahamagariye abantu kwihana, yahamagariye abizera b'ubwenge kwihana bagatandukana n'ibyo bintu byariko birakorwa i Vatikano. Imana mu murongo wa 16 Imana yakomeje gukorana n'abihanye. Urashaka gukorana n'Imana no musi, bigusaba kwihana no gutandukana n'inyigisho zizimiza zasizweho muri ico gihe c'umwijima n'ubupapa bwifadikanije n'ubupagani. Icigwa cacu kizoba andanya, ariko ugende ufise no ciyumviro co kwihana. Imana yifuza gukorana n'abihanye, Imana yifuza gukorana nawe mu gihe wo kwihana. Mugenzi, urifuza nawe gufashwa kuvyerekeye ino ngingo? Niba wizeye birashoboka, nanje ngiye kukubwira isengesho ridasanzwe. Nanje umusavyi w'Uhoraho ngiye kukubwira isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze cane kubw'icigwa umaze kudushikiriza, kandi icigwa cacu kizobandanya. Mwami na bino vyigwa uno mwene data amaze kubona yuko hari ibintu vyinshi yaraza ariko ari ibinyoma. Mwami ndamusengeye kugira ngo mumenyeshe ingingo akwiye gufata none uno musi, kandi mwami wongerereza amahirwe buri wese yo gufata ingingo ibereye izotuma abona ubwami bwawe. Kandi abagwayi, abafise ibibazo bitari bimwe, n'ababandi bose batanze imitwaro, buri wese umutwaro wiwukuri. Mwami turamusengeye, kwizera kwiwe ntiguhere, ariko twese icarimwe uduhe kugira ivyizigiro vyo mwiherezo, kwitegura kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba, kw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ukaba uri mushasha mu gukurikirana bino vyigwa, ndaguhamagarira gukora abone, subscribe, following, bivana n'urubuga canke ururimi uriko urakoresha mu kudukurikirana. Kandi mugenzi, niba ufise ikibazo ushobora kubyandika muri komanteri, kandi ushobora no gukora like, jeme, kugira ngo ubereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ndakwibutse kandi yuko niba ushaka kwifatanya natwe mu rugendo turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana, canke kandi niba ufise ikibazo speciale, ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 Ndakwibutse neza yuko gukora partage uba wifadikanije natwe mwa kino gikorwa turimwo dukorera Kristo, kandi
ntuzobura kwambikanwa nanje igitsibo c'ubugingo kiriko inyenyeri nyinshi. Kuri wa munsi tuzokandagiza ibirenge vyacu mu birimba vyo mw'ijuru, niho mu gihugu c'ivyiza, aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Ntakire ijambo ry'Imana.